Mu buzima hari abantu muzohura nabo bakagufata ibisanzwe kandi rimwe bikababaza cane kubera ko wari wibaza ko bazoguha agaciro bivanye n'ukuntu ubanye nabo canke uko witwara canke ivyo wabafashije. Wari witeze ko baguha icubahiro canke bakakubaha ariko ugasanga siko vyagenze. Hariho abantu bagufata nk'ibisanzwe kubera usanga ariko bateye, hari n'abandi bagufata ibisanzwe kubera ata gaciro ufise imbere y'amaso yabo, hariho n'abandi bagufata nk'ibisanzwe kubera yuko ico bagushakamwo canke ico bashaka batakibona muri wewe. Kandi abo bantu kenshi usanga ari abantu tubanye mu kibano, bamwe twita abagenzi, bamwe twita famiye canke ba bantu nyene batuzi, apana bamwe bashasha tuba duhuye tutazinanye canke ba bantu tuba tuzinanye mugabo apana vya cane. Aha nje kuvuga ku bantu usanga tuzinanye twarakuranye tubanye twama turi kumwe buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kurabira ibintu bine bituma abantu batakubaha canke ukuntu witwara canke imyitwarire ine ituma abantu batakubaha. Ikaze kuri G4G, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi canke ukore sabone kugira ngo tubandanye bana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze mu muryango mushasha. Ikintu ca mbere ni hahandi usanga abantu ubitayeho cane birenze urugero. Aha nshaka unyumve neza, ntuhave ubisigura nabi canke ntuhave wifata ukutariko. Kwitaho abantu ni vyiza cane, mbere navyo buntu canke nivyo umuntu yokora kugira ngo yerekane ubuntu. Ariko hariho abantu canke hariho igihe witaho abantu cane birenze ugasigara canke ugasanga usigaye uboneka ko usanzwe. Kwa kundi nyene usanga dufise abantu umwanya wose baturondeye canke umwanya wose bagukenereye ko bakuronka, ingorane zabo zose wama uhari igihe caco cose, noneho uba uriho kubwabo. Aha hantu nta cubahiro uzokwigira uharonka. Abantu turatangaje cane, iyo utabitayeho bazokwidogera, ariko n'igihe uzobitaho cane birenze canke niwe uzobitaho ukarenza urugero, bazogufata nkaho wewe ataco ufise ukora mu buzima bwawe atari ugufasha gusa, ata kindi kintu wewe ubereyeho. Abahinga bavuga ko iyo ufashije umuntu irya mbere kubera gusavye ubufasha, akenshi abifata ari nkaho ari service umukoreye. Iyo ubikoze ubwa kabiri ukamuha ubwo bufasha canke ukamuha ico kintu yarakeneye, yubaka ikintu muri we kivuga ngo nimba ngize ingorane uyu niwe muntu wo kumfasha. Iyo umfashije ubugira gatatu canke umufashije ubugira kandi, wubaka ikintu muri we kivuga ngo jewe naho mfise ingorane canke nogira ingorane imeze gute, uyu ategerezwa kumfasha. Muri we yubakamwo ikintu kimeze nk'itegeko, bihinduka itegeko atitaye ku ngorane zazo zose ufise canke nawe uko woba ukeneye amafaranga canke uko woba ukeneye ubufasha, ariko muri we yagiye kubaka ikintu kivuga ngo uyu uye niwe ategerezwa kumfasha. Iyo bibandanijeho abahinga bavuga yuko ni hahandi usanga ryabaye itegeko, noneho kare vyari mu mutwe wiwe, ubuye bica bija ahagaragara. Ni handi utanamufashije atangura kugenda aravuga ngo afise amahera ariko ntaco amfasha, afise ibi ariko ntanyitayeho. Iyo bimaze kurengaha ni hahandi rero usanga muri we yamaze kubaka ikintu kivuga ngo uyu muntu uko bizogenda kose azomfasha. Bisigara bimeze nk'uko ubufasha ari ku nguvu. Ukabona telefone zaha naha ngo none kudashaka kunkorera vya bintu, ngo vya bintu bimeze gute. Rimwe na rimwe akamenya naho ukorera canke biro ukorerako canke aho udandariza, agatangura gutondaho buri munsi kubera ko yaramaze kuremamo ikintu ati ategerezwa kumfasha ku nguvu. Ugasanga hari n'igihe amuhura muri kumwe n'abantu wewe nyene ubwawe wubaha, ariko ukabona arakuramukije mbere niwe vya bindi gute udashaka kunkorera vya bintu, ugasanga umenga vyahindutse ideni. Aha rero ni muri ca gihe uba ufise icubahiro ukaba washatse gufasha umuntu, mugabo ugaca usanga kubera wamufashije inshuro nyinshi canke wamufashije birenze, ugasanga na ca cubahiro abandi baguha canke wewe yahora aguha, ariko ubu camaze kupfa, hasigaye abona yuko umenga uri igikoresho ciwe. Aha rero umuti ni iki?
mu buzima ni vyiza gufasha kandi nivyo vyiza cane, ariko birasaba yuko ufasha umuntu ku rugero ubona ko akwiriye ubufasha, kubera yuko hariho gufasha no gufyinisha umuntu. Hari igihe ufasha umuntu ukarenza ugasanga oriye yo kuvuga ati reka nanje nkora ibi bintu, akavuga ati vyose ndabirindiriye kubufasha, ugasanga nta n'ikintu na kimwe ariko arakora, ariko arindiriye ubufasha iwawe. Akenshi amaze kurinda ubufasha iwawe ahoye azotuma akuburira indero mugabo aronka ubwo bufasha, kubera ari igihe akugora cane ugahita uvuga ati cyo kuvuga ngo reka ndagufasha mugabo mve mu maso, usanga umuntu mutari kuri level imwe atanguye kugufata uko ashaka, atanguye gutuma ushavura, atanguye gutuma uvuga nabi kandi ari wabikoze. Rero aha hantu ukwiye kuharaba ndibaza mwantahure. Ikintu ca kabiri ni hahandi uha abantu canke wamenyereje abantu ibintu vyagusa. Kera twakuze baca umugani ngo ivyagusa bitera ubwenge buke. Abantu mw'isi tumenyereye ko ikintu c'agaciro kirihishwa, ikidafise agaciro gitangirwa ubuntu. Uzorabe n'ibintu dutunze usanga tubiha agaciro bivanye n'amahera twabiguze. Rero wewe iyo ushoboye ikintu kanaka hanyuma buri wese ukakimukorera ku buntu, ubwa mbere baragushimagiza bakavuga ko ufise umutima mwiza, uri umwana mwiza. Mugabo iyo bimaze kuba kabiri, gatatu, kane, gatanu, ico kintu cawe gisigara umenga nta gaciro gifise, kuko basigaye bavuga ati urya we tuzomurondera, tuzomukorera. Rimwe na rimwe mbere ugasanga banakurondera no mu bintu bidafashe, muga kubera wumvise ko service yawe ari ubuntu. Iki kintu kiratuma mu kibano canke muri societe bataguha agaciro. Niyo mpamvu abantu benshi usanga service zimwe zirisha kugira ngo wumve agaciro k'ico kintu. Ndabizi mwese mugiye mu isoko kugura ikintu kumva kiri kuri make canke kuri kibeyi ntoya, ikintu ca mbere kiza mu mutwe wawe canke ikintu ca mbere utangura kwiyumvira ko ico kintu ari fake. Rero ibintu vyawe iyo ubikorera ubuntu canke service zawe zigendera ubuntu canke kuri make, abantu batangura kuzisuzugura. Aha ngira ntange akaroro gatoya, abantu bakora ibintu vya photography canke bakora ibintu vy'amavideo, mbabare gato ntange akarorero. Akenshi uzosanga barya abantu ata agaciro kenshi babaha, kubera yuko avuga ati ni foto photography ngo canga mugabo ugasanga ivyuma ariko barakoresha barya abantu bifise agaciro gasumba na rujya rubanza. Ugasanga urubanza rwatwaye miliyoni 10-15, ariko ugasanga ibikoresho barya abantu ariko barakoresha bifise agaciro k'imiliyoni nka 20 canke anarenga. Ariko kubera yuko harimo abantu usanga ibintu byo bya photography babitangira ubuntu, bakabona umuntu ati appareil ndafise akantu akacaza gufotora ifoto zigasuka zimeze neza, abantu baguma bibaza yuko bijya bintu bidafise agaciro. Rero iyo ibintu byawe utanguye kubitangira ubuntu canke kuri make, abantu batangura kubisuzugura. Ikintu ca gatatu gituma muri societe canke mu bantu bagufata ibisanzwe canke bataguha agaciro, nibwo ko turavuga hejuru, ni hahandi uboneka vyoroshe, hahandi abantu baba bagukeneye bakakubona, abantu bagukeneye ati naka rondera naka ni ucumuronka, rondera naka ntumubura, rondera naka. Bigitangura bari ibintu vyiza bagushimagiza, mugabo bimaze kuba akamenyero usanga abantu batanga gusuzugura, bashaka batangura kubona gatatu ufise ukora ata gaciro bifise. Hariho abantu bagufata uko bashatse mumaze kumenyerana canke bamaze kumenyera ikintu kanaka kuri wewe. Ikintu ca kane, abantu bo mu kibano canke abantu menyanye canke abagenzi bawe bituma bagufata nk'umuntu asanzwe canke atagira agaciro. Ni hahandi abantu bagukorera amakosa menshi ariko ntihagire ikintu ubikoraho canke ntihagire reaction. Baramaze kukumenyera wewe umuntu araho bagukorera amakosa batitaye ko uhavuba baracanka kuvuga nabi, ugasanga rimwe na rimwe babikora nyene babizi yuko atakayaguza uza kugira. Muri iki gihe nta abantu muba mubanye canke abantu muba mugendana usanga ata gaciro baguha. Akenshi uzosanga bavuga ngo ngo ko ari nakanta na kimwe, ngo nakarihangana akayemeza ngo reka ngo naho twokora ibi, ugasanga ibintu bya bariko barabikora birapfuye, mugabo bakavuga ati tina na kimwe sha. Ariko iyo bazi yuko ukora reaction canke ukaze ibintu byawe uravyitwararika cane, ni handi usanga mwavuganye na program ugasanga baracerewe, ariko ugasanga ngo uko ari nakanta na kimwe ngo arihangana naho twocerwa ngo nta na kimwe. Rero iyo utagira reaction abantu baragufatanya nuko bishakiye, kubera yuko umuntu agufata nkuko akubona canke uko mwiyeretse. Ibintu byose mvuze ushobora gusanga nawe uri muri aba bantu bafata
uko bishakiye aba bantu. Simvuze yuko wowe ushobora gukora ibi bintu hanyuma ugasanga niba ariko bafata nabi canke bafata nk'ata gaciro ufise, ariko hari n'undi ariko yumviriza ibi bintu usanga afata abo bandi bantu bamukora ivyo bintu akabafata nk'ata gaciro bafise. Rero wiyubare canke witwarike yuko nawe bagira effort kuri wewe canke bagira effort mu kukwereka yuko bagukunda. Menye yuko kubafata uko ariko kose atariho bazohora canke itazogenda uko wavyibaza, rimwe bazogenda hamwe bakumbure, ariko nawe wogerageza kubafata neza yuko ntibabuze ivyo bakora kugira bakwiteho, ntibabuze ivyo bakora kugira ngo wabonere ku mwanya canke ku gihe, ariko no kubera yuko baguhaye umwanya munini mu mutima wabo. Nawe urabe ingene ubafata kubera yuko birababaza cane. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift FG. Bandanya mukora subscribe, niyo ntererano yanyu. Mwakoze.